Bakunzi b'Imana mukurikirana insamirizi mu vy'abashobekera Mariya, tugeze ku wa kabiri w'indwi ya kane ya Pasika, umwanya wo kuzirikana ijambo ry'Imana Ekleziya idutegekaniriza. Ibisomwa vy'iranda tubisanga hakurikira. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'Ibikorwa vy'Abatumwa, kigabane ca 11, umurongo wa 19 gushika kwa 26. Izaburi ni ya 87, inkuru zari yanditse Yohani Mweranda, kigabane c'10, umurongo wa 22 gushika kwa 30. Muri kubona Patiri Samuson Sabiyumva wo muri diocese y'Ingozi. Ivyo dusoma mu gitabo c'Ibikorwa vy'Abatumwa. Muri irya minsi abari bahunze kubera amarushwa yatewe n'ivya Stefano bari baciye Fenesi, Ishipre, bene Antiokiya, atabandi bariko barigisha ijambo ry'Imana atari Abayahudi bonyene. Ariko rero bamwe mu bimuka Ishipre ni Sireni bari baje i Antiokiya bakaza barigisha Abagreki inkuru nziza y'umukama Yesu. Bitaye ko umukama yari kumwe nabo, kandi benshi muri bo baremera bakagira ko bagahindukirira umukama. Biraheza bishikira Ekleziya Yeruzalemu, baca batuma Baranaba i Antiokiya ngo ashike. Abonye ivy'inema y'Imana yakoze aranezerwa, arabahanura ngo bose bagumize umutima ku Mana. Kanatsinda Baranaba yari umuntu mweranda, afise ukwemera kwinshi, kandi ari kumwe na Mutima Mutagatifu. Abantu benshi baraheza begukira umukama. Araheza aja i Tarsi kurondera Sawuli ngo bahwane, amujana i Antiokiya. Bamara umwaka wose bigisha abantu indiri, kandi Antiokiya niho izina Abakristu ryatanguriye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ntara zose nimuninahaze umukama. Ntara zose nimuninahaze umukama. Ese ingene umukama gukunda, we wubatswe ku mirambi myeranda. Ewe Siyoni, urakundwa akazwa kuruta izindi nyubakwa zose za Yakobo. Bakuvuga baguhaya, wewe gisagara c'Imana. Ntara zose nimuninahaze umukama. Jewe mparura Misiri na Babiloni mu ntara zimaze kumenya. Umuntu wese avuga ati navugiye i Tiri, canke mu Bufilisti, canke muri Etiyopiya. Ariko Siyoni yo umuntu wese ayibwira ati uri mawe, kuko umwe wese ariho yavukiye. Ntara zose nimuninahaze umukama. Uwo mw'ijuru arayigumiza ko ubwo bukuru, ariko akandika mu gitabo intara zose ati kanaka niho yavukiye. Abaririmba n'abavyina bazovuga bati amasoko yanje yose ari muri wewe. Ntara zose nimuninahaze umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko tuyishikirizwa na Yohani Mweranda. Ico gihe Yerusalemu bahimbaza iminsi yo guhezagira isengero, hakaba hari mu rushana. Yezu yariko aragendagenda mu ngoro y'Imana munsi y'ubwugamo bwa Salomo. Abayuda baramuhundara ko rero baramubwira bati uzoturindiriza kugeza ryari? Ni waburi Kristu bitubwira icese? Yezu arabishura ati narabibabwiye ntimwemera. Ibikorwa nkora ku izina rya Data nivyo binshingira intahe, ariko ntimunyemera kuko mutarabo mu ntama zanje. Intama zanje zirumviriza ijwi ryanje, kandi ndazizi vyongeye zirankurikira. Ndaziha ubuzima budahera, ntizizokwigera zipfa. Bisubiye ntawe uzozinkura mu minwe. Data yazimpaye aruta bose, kandi ntawe ushobora kuzikura mu minwe ya Data. Jewe na Data turi umwe. Dushemeze iyi nkuru nziza y'urukiza.
mwene Imana avumbikisha irenga. Ngivyo ibiriko birashika mu mubano w'abemeye kwakira Yezu Kristu i Antiyokiya. Inyuma y'urupfu rwa Sitefano, abandi bakristu mu guhunga bajanye ukwemera, hanyuma basanga i Antiyokiya hari abantu bakeneye kwakira ijambo ry'Imana ngo buhure na Yezu yazutse mu bapfuye. Naho bari mu makuba yo guhunga, ubwami bw'Imana buriko burasasagara aho bahungiye. None nyene aho Yezu ashitse, aho Yezu bamwakiriye, ubuzima bwabo burahinduka. Ni Antiyokiya bamaze kwemera inkuru nziza ariyo bashikiriza Yezu umukiza w'abantu kandi yatsinze urupfu, baciye bahinduka. Ngico igikorwa inema y'Imana irangura mu buzima bw'umuntu yemera, mu buzima bw'umuntu yakiriye Yezu, mu buzima bw'umuntu yemera kunywana na Yezu. Uwemera yakira Yezu mukama nk'umukiza wiwe nyene, ubuzima bwiwe bugahinduka kubera uko kwemera. Kuko uko kwakira Yezu kumera nka wa mwambiro umaze gushika mu ngero nkeya z'inyafi kakama ikagwira. N'uwakiriye Yezu ntagoma mu vy'ukuri uko yahora, arahinduka mushasha kuko yakiriye Imana muri we, aronka ubuzima bushasha bumubamwo bukamukomeza. Mbere n'ingene yahora ategera, ingene yahora abona ibintu bigahinduka kuko atangura kwibonamwo akaryo ko kwigaragaza kw'Imana nk'umuhezagira ihunda abasavyi bayo. Uwakiriye Imana uri kumwe na Yezu nyene arategera icari, ntasubira kwiyoberwa no kwibura, kandi ivyo bimutuma atazimira ngo ajuragirike mu vyakora. Ukwemera kw'abanya Antiyokiya kwabakomereje ukwakira Yezu Kristu, bahava barumva ko izina ribabereye ari ryo kwitwa ba Kristu. Ngaho aho natwe ba Kristu bubu mbere n'abazoza twakuye iri zina ry'agahimbare ni Antiyokiya, riturangira ko twegamiye Kristu umwami w'abami kandi afise ingoma itazokwigera itirigana na gatoyi. Uwakiriye Yezu Kristu nyene, ubuzima bwiwe burarondoka, buragwira, buratora ibishasha byubaka umuntu, bigatanga umwizero, bigafasha umuntu kubona neza mu vyacamwo ko ari kumwe n'Imana. Ni mu gihe ariko igihe cyose umuntu ari kure ya Yezu canke ataramwakira, yama mu mudugararo kuko adashobora gutegera no gusigura ivyo abayemwo. Kuko abankako birumvikana ko Yezu Kristu ari we mwana w'Imana, yaje kutubwira inzira itujana kwa Data no kuba ab'Imana. Nta woshobora gutegera ivy'ubuzima twese tuzi ko butangwa n'Imana atari kumwe n'Imana nyene. Nivyo biriko biragora abayuda b'i Yerusalemu mu kubaza umukama Yezu bati, uzoturindiriza kugeza ryari? Niwa buri Kristu nukuvuga umucunguzi w'abantu, bitubwira icese. Ntibategera, bari mu mudugararo ubamiza mu kwama bariko baribaza kandi ntibaronke n'inyishu, kuko nk'uko Yezu bibabwiye baranse kumwemera. Yamara ibikorwa arangura nk'Imana hagati muri bo bibatera kwibaza vyinshi. Ukutemera Imana no guhomba cane, kuko umuntu yishira mu bibazo Imana yirirwa iratangira inyishu. Kuko naho zino ntemera z'abayuda basaba Yezu ngo ababwire icese ko ari Kristu umucunguzi, ico basaba sico babuze, kuko Yezu ntasanzwe yinyegeza mu kwigisha, mbere n'ibikorwa akora biramuranga ko ari umukiza, ariko ntibamumenya kuko atakwemera bafise. Si ugutangaza cane cane icese Imana n'ibikorwa vyayo bituma abantu bahinduka, ahubwo mu guhinduka hakenewe ukwemera kwakira Yezu. Uwo nawe ahashikira nyagushikira agahindura ubuzima bw'umuntu ni mu mutima wiwe. Si ivyo atora ku kibuga rero, ni ivyo atora mu mutima we canke yakirira mu mutima wiwe. Abemera baba ubushoboragiwe na Yezu Kristu, we mwongere ayoborera abamukunda n'abamwubaha mu buzima budahera, kuko ari ubw'Imana, ubuzima buzira urupfu. Kuko uwemera naho yoba yapfuye, Yezu yatsinze urupfu, amuzurira ubuzima budahera bwo kunezerwa no kwihweza uburinahazwa bw'Imana imyaka yose. Amen.